Umugwi URUNANI urabandanya kwitwara neza wandikisha amateka mu nkino za Road to Ball ziriko zibera mu gihugu ca Tanzania. Mu nkino zibiri bamaze gukina, urwa mbere batsinze umugwi wa GKT mu gihugu ca Tanzania nyene, barusumvye amanota agera kuri 20 yose, ko bawutsinze 83 kuri 60. Urukino rugira kabiri, URUNANI batsinze vyoroshe umugwi wa Bovaro amanota 113 kuri 43, bayisumbye amanota 69 yose. Bakaba basigaje gukina inkino zibiri, harimo n'urwanyuma bazokina kuw'Imana igenekerezo rya 20 n'umugwi wa GNBC wo mu gihugu ca Madagascar mbere yo kubandanya mu nkino za Elite 16. Abakinyi Jean-Jacques Boissy hamwe na Muhammadu Doumbia nibo bamaze gutorwa nk'abakinyi bamaze kurangiza nkino ko ari zibiri. Ihiganwa ryitiriwe incungu rizobandanya kuri no wa mbere mu nkino zabo za nyuma ku kibuga ca Departement hagati y'umugwi wa Remesha na Rezipo bazokina bariko barondera uwutwara igikombe, hamwe n'urundi rukino ruzohuza umugwi wa Dinamo n'umugwi wa Tigers bariko barondera uzotahukana ikibanza ca gatatu. Mu mupira w'amaguru mu giserukira gihugu intamba mu rugamba abakinyi bari munsi y'imyaka 20 aho bari mu gihugu ca Tanzania mu nkino za Sekafa bariko barakina urukino rwabo ku gice ca kabiri gishiri ca nyuma ruriko rubahuza n'igihugu ca Kenya. Umugwi uzobandanya kazoca ukina urukino rwa nyuma ndetse baronke n'amahirwe yo kuzitabira igikombe ca Afrika c'abatarenze imyaka 20. Mu makungu umenyereza Thomas Tuchel yaciye mu migwi itandukanye ikomeye nka Bayern Munich, Paris Saint-Germain ndetse na Chelsea, anayihesha igikombe ca UEFA Champions League mwaka 2021. Niwe yagenewe nk'umumenyereza mushasha aje kumenyereza umugwi serukira gihugu w'Ubwongereza, akaba aje gusubirira Rick Carlisle yari yabaye afata uwo mugwi vy'imfata kibanza nyuma y'igenda rya Gareth Southgate yavuye mu uwo mugwi nyuma yo gutsindwa ku rukino rwa nyuma mu nkino za Buraya atsinzwe n'igihugu ca Espagne. Thomas Tuchel yasize umukono ku masezerano yo kumenyereza umugwi serukira gihugu w'Ubwongereza Three Lions mu kiringo c'amezi 18, akazotangura amabanga yiwe mu kwezi kwa mbere umwaka 2025. Akaba yemereye abongereza kuzobahesha igikombe c'isi cyo mu mwaka 2026. Thomas Tuchel akazohembwa amafaranga ari hagati miliyoni 6 ni miliyoni 7.2 z'amafaranga y'amanyaburaya ku mwaka. Nyuma yo kugaruka avuye mu nkino z'imigwi serukira bihugu, mu mpera zino ndwi inkino zizobandanya hatari hake mahiganwa atanakomeye ku mugabane wa Buraya, harimo n'urukino ruzohuza umugwi wa Liverpool n'umugwi wa Chelsea mu gihugu c'Ubwongereza.